Mwaramutse ejo bundi nariko ndaganira n'umuntu afise umwana, umuntu w'umugenzi afise umwana agomba kurungika ngo aje gutarataza aho hanze, hanyuma ambwira mugabo ko afise ikibazo ca pasiporo. Ndamubajije tuganiriye ambwira ati mu bisanzwe pasiporo officiellement ibizwi n'amategeko uriha amadolari 300 atariko twe dufise amadolari 400 gusa. Numva umenga ntibifise sense none mwemwe ahubwo ararenza aho mufise avuga ati oya ivyanditswe urivyo mu 300 urisha mu 300 pasiporo yawe hasha kumara umwaka utarayibona cyangwa kumbure nta niyo uzokwigera ubona. Numva ntibifise sense. Warengije ko irindi jana ntushobora kubona pasiporo yawe. Mbo ico gihe rero ndamubaza nti none se kugira ngo pasiporo bayiguhe mu mwanya kumbure uri raisonnable nawe ntiyawunsigura iwo ariwo avuga ati hakenewe amadolari 600 ni ukuvuga double yayo wewe wategerezwa kuyigura vyanditswe mu bitabo. Ivyo rero ni ibintu nk'uko je ndabivuga biri mu Burundi cyangwa kumbuye mu bindi bihugu vyo muri Afrika vyapfuye nabi, mu bindi bihugu vyose iyo ikintu canditswe ko kigwa 300 na 300 nyene nta yandi yongerako. Kumbure bisaba izindi mpapuro, izo mpapuro zikozwe nk'amafaranga, tufate nk'amafoto yonyene usanga ari amafaranga kumbure wishura, ico gihe ayiyongeyeko na ya mufoto ibintu nk'ivyo. Bo nca ngenda hari ku mugoroba ndiko ndatembera nkunze gukora ama video nkayashira kuri iyi channel, ariko umunsi iyo video nahise kuri channel inkuru yasemerera ndashira ko mvuga nti kubera iki bimeze uko. Nshashiramo nuko kandi batashaka kuyatanga ku bihugu vyo hanze mu ma ambassade mugabo nashigikira kuri ico cyane cyane cyuko pasiporo utayironka urishe amafaranga asanzwe. Mu nyuma nca mbona ama comment ati ahubwo 600 nta pasiporo uronka, jewe natanze umuriyoni, abandi nyine bavuga ati n'umuriyoni utanze uteza kurindira ntabwo ari express ivyo uvuga ngo vy'imisi 3. Donc kumva ko umuntu atanga umuriyoni ku kintu c'300 ni ukuvuga ugakuba na 3 ukongera ko n'irindi jana n'ibindi 100,000. Ubwo n'ubusuma burengeje, ni ubusuma leta y'u Burundi ikwiye kugenda ikaraba ikibazo kiri muri PAF ikagikemura. Pasiporo igihe cyo kuyita Lix cyararenganye, urabona ko abantu bagenda za Zambia, Tanzania, Zimbabwe gukora akazi, ifo ko ufise ayo 300 asabwa agenda iyo pasiporo akayironka atakwirirwa baramudindiza. Bo iyo dossier nasa n'uwayiretse nasomye ama comment numva binteye ikigongwe, ariko nkubitiye kuri X mca mbona lo and behold akuri naho basubiye gushira ko ikibazo ca passport vyumvikana ko cabaye ikibazo ndanse. Kandi ugiye kuri internet ugashiramwo passport Burundi usanga heze imyaka 5 bariko baravuga ibibazo vya passport. Imyaka 5 imyaka 2 bariko barabivuga, ni ikibazo kihamaze imyaka tukomvye ibibazo byose by'i Burundi nta kibazo na kimwe bashobora gutorera inyishu n'ikibazo coroshe nka passport. Umve rero bino bintu biriko biravugwa ngaha avuga ngo umunyagihugu yatwandikiye agira ati banyakubahwa murongoye Fokode ijwi ryanyu rigera kure, turamaze kubona hari bitari bike mwakijije mu gihugu cy'u Burundi. Twizere ko kumbure bino bintu baza kuvyumva bagakiza bagasotinga kino gihugu kino kibazo. Nta kuntu ibibazo byose vyoba amananiza abajene mu Burundi. Murabona ko ubuzi bura chômage irarenze. Hanyuma yavuga ati mama pasiporo sinzankuye udufaranga tugenda 3 nkuko bisabwa ndigire kutarataza i Kenya Dubai, mugaca mumugora ngo zana yandi bayavanye. Abajene amafaranga muri kumurabaka bayakuye yabaye babashise ntibari kugenda bari kukuma ko muri bagakura ibidanzo nga mu Burundi baragenda kubera bakenye kabwo ufaranga kenshi na kenshi nubwo wabasavye umunyeshuri haje secondaire université umuriyoni awuvana hehe, umwarimu wa primaire secondaire umuriyoni awukuye hehe ushize ko kuja aho hanagomba kuja. Urumva ubwo n'ubusuma no kuhohotera abanyagihugu mushinze gukingira. Reka rero ndabisome bino. Banja kuba murongo Fokode cyo nagisomye, aravuga ati mu kigo PAF naza ko ico gitanga impapuro procédure de frontière n'ibindagutakiye isubwa kandi gituma passport tabona ipolisi iyo état policier militaire nayo nikwiye kuhava hakaba leta civile. Passport zitangwa na ministère y'abasivile nitangwa n'abapolisi. Mu kigo PAF gitanga impapuro z'inzira bita passport. Ntidutahura ko hoba hafise uhatwara canke nimba umuyobozi yarananiwe. Mu vy'ukuri abayobozi benshi bo mu Burundi mu masektere yose basa n'abananiwe, nta sektere nimwe muri misi igikora uko yagomba gukora canke ko ibihugu bisivilize bikora. Umukuru w'igihugu niba ubu butumwa abubonye iyo renganura abarundi bamburiweho
kandi n'ubu bacamburwa atacamira abarundi turarushe. Abarundi bararushe vraiment. Donc akantu kose engrais chimique, ubushoye ikawa, ubutare, pasiporo, ubutungane, buri sante, education, buri kintu n'amananiza, nta kintu kimwe gikora smoothly nk'uko ibindi bihugu bikora. Abarundi barananiwe mubumvirize mu vy'ukuri. Kandi boye kugora president mu vy'ukuri, je nubwo nawe ndamukarira nawe baramunaniza. Burya nta secteur yokora president abanje kuza. President afise umwanya n'inguvu yo kwama ariko arazunguruka buri gasecteur, amamine bayimvye nabi, ibitaro bivura nabi, Rwakarede hari umugore bivye umwana, iyi shure byagenze uku paf. Nta muntu mashoboye gukora ivyo bintu, izo nzego nizikora ico tazo gukora, hanyuma ibintu abarundi batunganirizwa. Abarundi bararusha, abari mu kubananiza cyane mu vy'ukuri. Ibi bintu umugira ngo muri abantu b'abanyamahanga muri ko murakoloniza Uburundi, ntivyumvika ko ari umurundi mwene wanyu ashobora kuguhohotera. Umunyeshuri uhejeje kaminuza ukenya y'ikivumvu, uragiye kumva urugurishije isuguru zibiri so yaratunze kugira ngo uje kuberabera, uragiye baraguhaye bayagutaye mu maso ngo amafaranga akwiye kandi ariyo yanditse muri leta. Come on dude, come on. Bo, mu kwezi kwa gatanu, ubu turi mu kwezi kw'icumi ku bashaka kuraba reference canke bazobona video igihe carenganye mva heza amezi 6, twarishe amahera baradufotora, batwemeza ko inyuma y'ukwezi tuzogaruka gutora izo mpapuro. Turi mu kwezi nkuko nabivuze, turi mu kwezi kw'icumi barishe amahera mu kwezi kwa gatanu, haraheze amezi 6. Bari bamenye ko bizobemera ukwezi kumwe vyumvikana. Okay? So, ico gihe twahahuriye n'abandi basavye izo mpapuro mu kwezi kwa gatatu, umva bari baje kuraba nyuma y'amezi 2 ariko icyabashobotse. Ikiringo bampaye narengeje ko ukwezi niho nagenda haheze amezi 2, njitseyo mbagije bambwira ko itaraboneka. Nivyo kugenda amezi 2 no kuvuga iki? Uwo muntu ashobora kuba ava Muyinga. Ankoro igihugu kikiri inyuma nk'ibinjana 4, aho umuntu ava Ingozi, Muyinga, Cankuzo akaja ibujumbura kurondera impapuro runaka. Nta bantu bakigenda impinga bagiye kurondera impapuro. Ivyo ni ibintu vya kera, umuntu wazo kuba hari ubyegishe ku ma province, ku ma commune menshi canke bigakorwa ku murongo kuri internet mu Barundi mwe. Iyo uri kuri ibintu by'Uburundi bigutera umujinya, nubwo utaburi in the thick, utari muri miriye yavyo bitera umujinya. Ibi nta bantu bagomba kuza bari bideplasa. Umva nk'uwo yarindiriye ukwezi yongera kuko ni kugira ngo ntagire ubusa, kuko urabona ugiye Bujumbura bisaba itike, igitoro carabuze, transport yaragoranye, usaba hurara ibujumbura byo utavukiye, uca dafise umuntu akuzi neza kandi wakuze ubu bintu bigoye kuko uraza biragoye. Umva arakuvuga ati reka ndindire ukwezi kumwe kongeye kuri ayo bampaye. Urumva acaragenda. Haheze amezi 2 bari bamwemereye, bamubwiye ati mu kwezi kumwe zo byabonetse. Nshitseyo bagije bambwira ko itaraboneka. Nje ndataha ayandi mezi 2 aheze nsubirayo bambwira ko itaraboneka. Encore une fois, hagomba kuba systeme ya notification system. Okay? Hagomba kuba notification system. Ubu nta murundi arondera passport adafise, ndibaza adafise telefone ngendanwa, niko ndavyibaza ko umuntu wese arondera passport telefone ngendanwa. Bagafata inomero ya telefone yiwe, hanyuma umunsi passport yabonetse akavuga ati passport yabonetse ngo uyitore. Iko bigenda ahandi iyo hariho contingency nk'iyo. Komusa canke akaba sepa ikindi kintu cyo kukumenyesha ko passport yabonetse, ntufata urugendo rwo kuva sepa imuyinga ngo ugende Bujumbura gutonda ku murongo ku kintu kitaraboneka. Byagomba kuba umuntu yamenye ati umunsi passport yabonetse nuzuyitore. Ahubwo kubera ko batabimesa no muhira mu bindi bihugu passport yisavye washaka kwishura amahera ya postage bakakusanga muhira, birazimbutse gusumbya gufata itike ukagenda ahantu no gutfata umunsi wo gusiba ku kazi ukagenda ahantu. Ivyo bintu abarundi banana gute aho gatoye kangana province y'ibihugu binini. Nta kintu kinaniranyemo usivye ko leta ari imbura kimazi. Ivyo nzobivuga ufise ishavu narakare, je nzobivuga niba wumva solution kunuka igomba tuko ushaka, je ntigishobora kumpagarika kuvuga I have got a thick skin, nabaye mu bihugu bikomeye cyane burya naragenza amakungu, naroganye n'ingona, I don't care.
okay. So urumva baca bambwira kandi ngo ngende nzosubireyo ukundi kwezi guheze, umva turi kuvuga amezi 5 cette fois-ci. Naratashe nsubiyeyo n'ubundi inyishu bayiduhereye hamwe n'umwe wo mu kwa gatatu ngo muzogaruka hanyuma. Urumva n'uwasavye imbere yaho mu kwa gatatu ubu araheze amezi sepa 9 sepa. Ikibabaje nuko amahera y'abenegihugu baguma bayakira kandi ata pasiporo bari bari kubakorera. Urumva amezi 6 agahera urindiriye pasiporo. Ntibafuma navuga ati genda murindire umwaka, umuntu akamenya ko arindiriye umwaka, mugabo umva uvuze uti nuze kuyitora mu kwezi. Bo urashobora kucuvuga uti bo reka mfate ko mu mezi 3 izoba yabonetse, kuko nta muntu n'umwe yokubwira ikintu kuzogura mu kwezi kizo kiboneka nyuma y'amezi 6. Ivyo c'est insensé, ni ibintu vyabo bashamba, nta wundi muntu muzima yokwemera mu kwezi kumwe ikintu kizoboneka mu mezi 6. Bo rero urashobora kuvuga uti bo turi mu kwa gatatu bambwiye nzoza ukwezi kumwe, ukwa kane reka ndakureke mfate kwa gatanu, mfate kwa gatanu ndagusimbe mfate mu kwindwi n'amezi 3 4 reka ngure itike, kuko kenshi na kenshi itike y'indege iyo uyiguze ukibiriraho ibizimvye, iyo uyiguze imbere ugifite amezi nka 3 4 usanga ucunga amafaranga menshi. Je rero umbwiye ngo pasiporo uzoyimpa mu kwa kane, ntaco buza ko mbukinga mu kwindwi, ko mvuga nti turahegereje. Ubwo ugaca ubukinga nk'iyo ndege nk'akarorero kugira ngo usevinge amafaranga, agacacika uwo munsi utarayironka, kumbura bukinze n'ibindi bintu, kumbure ku kazi wasezeye, wateguye urugendo kubera pasiporo umuntu ayikwemera mu kwezi kumwe, ugaca umuha amezi 4, très raisonnable. Umva ico gihe ivyo vyose bigaca bigupfana hageze ko pasiporo itaboneka, usanga ya mafaranga wa bukinze nzo cyapfuye canke n'imipango yose wapanze. Donc no kuvuga muri uwo mwaka wose ikintu upanga utazi umunsi pasiporo izoboneka. Ça c'est grave, ça c'est ridicule. Iyo ni incompetence itagira ukwingana iri muri CNDD-FDD, iri muri abantu hatwara kino gihugu cacu c'u Burundi ciza. L'ironie. Twasaba mutubwirire umukuru w'igihugu kurya agendera ibibanza birimwo ubutare n'ibindi, azogendere ikigo PAF, bibaye ngombwa aganirize abenegihugu bama batonze ku mirongo niba yo kwibaza kwa rububeshi. Bo encore une fois ngo nabivuze, sinumva ukuntu Uburundi bugendera ku muntu umwe kandi bagomba gukora abantu bari competent, abantu bashoboye ivyo bariko barakora, atashoboye kumbura akaja mu bundi. I don't know man, I don't know. Kwandika ikibazo ca PAF na ni pasiporo, je ndazi ko kimaze imyaka 5. Ejo ndiko ndasoma meje gukora video navuze ndeka ndabe, nariko ndarondera akantu nokoresha nka introduction. Kwanza introduction nakoresheje ni yari maze imyaka 2 canke 3, ariko nabona ama video imyaka 5 avuga ku bijanye n'ubukene bwa pasiporo nuko bari kwazikoresha n'imirongo itonda. Do ikibazo kimaze imyaka 5 kujya ku kibazo kw'igitoro kitararonka inyishu, abanyagihugu bacidodomba abo gitera ciyampira. None niba imyaka 5 ataye bwavyumve, ubu yovyumva gute? Ni ndabimubwira abimenya gute? Donc ni kibazo kirekire cyane. I don't understand. Ko mbona atakinyamakuru kiza kubaza inkuru zo kuri PAF, ntitwoba twarambuwe mwibanga. Bo kino bifata ko ari kwambugwa, umuntu akagufatira amafaranga yawe akamara amezi 6 utarabona document twabonye mu kwezi, ko atagakoma amahera twarishe, ko atampapuro twahawe twazirihiye, tuzoyabazande murakoze. Bo mu bisanzwe ayo mafaranga urumva ngo ntakwiye. Je nakubwiye ko abo twavugana bavuga ngo basanga amafaranga 600, kumbure warisha 400, umva yo ntakwiye. Kandi nta hantu vyanditse ngo ukeneye kuyironka mu kwezi zo kurikaya. Bo na 600 abagize amakomende kuri iyo video bavuze ko ahubwo ari umuriyoni. Si uwo muriyoni uhande ucishahe uri hajyari donc ni ibintu vy'akajagari gusa, yugitwawe nk'ishamba, nta kintu kimwe kiri organize dude.
ntitworeka gusemera ndakurahiye kiretse umuntu atabinezwe umuntu adafise kumbura atavukiyeyo umuntu atafamiye afise umuntu w'umuswa umuntu ariko yiba mu bandi umuntu afise izindi ideology ingengabitekerezo agendera ko zimutuma zimuhuma amaso zimugira aveugle sino ibi bintu biteye isoni kandi mu abantu mwe twebwe dusemera tubereka ibimenyetso nk'ibi bo aravuga ko kumbure reka ndabisome kwanza menya neza nota bene ibintu twafoto bashyize ko ubutumwa twabutanze uko twaburonse bon no kuvuga ibirimwo vy'umukuru w'igihugu n'izindi nzego zibijejwe boraba bagakurikirana iki kibazo muri PAF. Bon, mu vy'ukuri urumva ko abivuze uko bavyumvise ashaka ko ari umuntu yabesha akoze histoire ya fake ivyo mwebwe muri Burundi mwobimbwira mukaduha ariko ndi kuvuga je abantu tuvugana bari kurondera passport afite amajana 3 amajana n'amajana 5 bavuga ati aya ntakwiye abandi basabye passport bavuga ati ntituzazironka ivyo donc ni ibintu bikwiye kuba addressed kandi uko nabivuze iyo ibintu bikimeze uku nta muntu bika gusemerera hanyuma ibisigaye wowe ubona leta yawe itwawe neza sava mugabo nawe hazogira umunsi ushikwako kuko nubwo ubata passport wowe ukeneye ejo ushobora kuzoyikenera kumvo iyi canke yindi you never know abantu benshi ntababazi ko bakenera gusohoka zana bakeneye ko basohoka utakeneye passport uzokenera yindi certificat de mariage ni certificat y'abakugore bo bizoshika uvuge nabi uwo mukorana kore nabi bagufunge utari uvyiteze ivyo turabizi turabibona Burundi tubugenderamo bajya bakeni Claude urazi ko bahora bavuga ibintu vy'amahopa mugabo nabo nyine ubu barabona ko ari mu gasho abantu benshi uzawumva ejo bafunzwe abo bantu n'abantu basanzwe nka wewe bagwanira iyo leta baba patriote nko kwawe mugabo akantu gatoyi gusa kubera leta ibogamye ko inzego zidakora ukazonagiye kuborera mu gasho ntihagira n'umuntu ababuranya kuko kenshi na kenshi umuntu akoze icaha bamushimbere ya sentare sinarika igakora ubutungane abantu ku mugaragaro akasamba akaburana bakazana ivyabona hanyuma urwego rushinzwe sentare rugakubitira inkoni ahabona aravuga ati koko habonetse ivyagirije habonetse evidence ko uyu muntu cyagikoze ni impamo nahanwe mugavyo yo guta abantu mugasho mu mpembo gaca binumira ivyo ubu wari wese ushaka kumuhitana ari umuntu akorohohotera umuntu kurenganije kumburengeye ku yindi suje mugabo birahuye vyose kuko ari leta iri incompetent ko ari abantu babasahuzi bari gusaba igihugu gusa ko abantu bakora ibikibi cinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi sawa mugira umunsi mwiza tuzosubira bye bye.